bakunzi ba televiziyo isanganiro kaze murano makuru mu Kirundi tuyara ku ngingo zikurikira. Umuryango w'ubumwe bwa Afrika uriteguriye gushigikira Uburundi mu gikorwa cyo kugarukana amahoro n'umutekano mu bindi bihugu harimwo n'akarere k'ubuseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Musafaki Muhammad akaba akenguruka icyo gikorwa akaba ari nyuma y'umubonano n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi aho byo kubishikirizwa n'umushikiranganje w'imigenderanire n'amakungu y'u Burundi n'amakungu. Bamwe mu bahungutse baba mu ntara ya Rumonge baridoga ko umugwi w'igihugu jeje kunywanisha abarundi CVR wavuze ko ari budobandanya igikorwa cy'imanza gitaherahejwe n'umugwi CNTB ko watevye gutangura. Aime Laurentine Ikanyana yari yagendeye iyo ntara ku munsi wa gatanu akaba abizeza ko agiye gukurikirana ico kibazo. Ido nido ryano makuru ni mukanya sangwa ikaze. Dase kuba ikaze murano makuru tuyahera mu bijanye n'agateka kazina muntu gushikana agateka kazina muntu mu miryango no mu kibano ngo bisaba kumenya imvugo bakoresha kugira ngo ubutumwa bushike kure. Ni byashikirijwe n'umuhinga mu bijanye n'imvugo idakomeretsa Adolphe Sururu mu nama yo gusozera ibikorwa by'umugwi w'igihugu jejwe agateka kazina muntu n'abaserukira amashengero ku munsi wa gatanu mu ntara ya Gitega. Uwo migisha wa kaminuza akaba yasabye abarongoye abandi gukoresha imvugo yubaka igihe cyose atamukazo canke amajambo y'iterabwoba. Ivyo bitabaye uko inyigisho zijanye no gusonera agateka kazina muntu ngo ntaco zoshikako tumukurikire. Kugira agateka kazina muntu gatsimbatare gashike muri zango izongo arizo zigize ikibano naco ibibano bitandukanye bigatinda bikagira igihugu. Ni vyiza guca kuri abo bantu n'abantu bafise ijwi rishika kure, amajambo bashikiriza aragenda gashika no kuziko mu miryango. Abantu nk'aba bari mu mashengero bafise amadini kenshi barafise n'amashuri, barafise ibitaro, eka mbere mu kibano barafise n'ababaserukira. Nurumva rero inyigisho zijanye no gusonera agateka kazina muntu ntizoshika hahandi kuziko, ntizoshika muri bwa bucimbiri, ntizoshika muri ya mazone na ca kibano badaciye ku bantu nk'abo. Ubushakashatsi burerekana yuko ibintu wigishije ukoresha umukazo, ukoresha gukankama, ukoresha gutukana, ukoresha kugabisha ati yamara mutagize ibintu gucumura n'ibiri mu muriro udahera muzobibazwa. Uca usanga iyo umuntu akoresheje mwene izo mvugo z'iterabwoba, imvugo zigabisha, imvugo zica amahani, ntibiheza ngo bigende neza. Urumva rero uruhara rwanje bari kugerageza kubigisha uburyo twokoresha imvugo yubaka ihagaze gutangura kwereka umuntu kumukunda, kumwitwararika, ati kandi ko atari ukubera mutandukanye ko mutegerezwa kuba bakeba. Jewe kwari ukubigisangira n'abinyigisho zijanye n'uburyo bwiza bw'uko ibyo bintu bobigisha mu bugwaneza kandi no mu ntumbero yubaka imitima ikubaka washaka n'imibiri. Umuryango w'ubumwe bwa Afrika uriteguye gushikira Uburundi mu gikorwa cyo kugarukana amahoro n'umutekano mu bihugu harimwo n'akarere k'ubuseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Musafaki Muhammad arakenguruka ico gikorwa akaba yashikirije kuri uyu wa gatandatu mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru aho ni nyuma y'umubonano yagiranye n'umukuru w'igihugu ku munsi wa gatanu mu ntara ya Kirundo. Ivyo baganiriye tubishikirizwa na Albert Shingiro umushikiranganje ajenwe imigenderanire y'u Burundi n'amakungu. Baraganiye cyane bijanye n'umutekano muri akarere kacu na cyane mu gihugu gihanira demokrasi ya Republika ya Kongo aho umutekano utameze neza cyane
arabona yuko umukuru w'igihugu cacu afise uruhara rukomeye cyane gose mu gikorwa ciza cyo gukana amahoro muri aka karere. Murazi yuko igihugu cacu ciza c'u Burundi carungitse abasirikare mu gihugu ca Kongo kugira bafashe kugarukana amahoro n'umutekano, na cyane muzi yuko ivyo bishitse igihugu ca Kongo giherutse kwinjira mu muryango wa East African Community. Ivyo ni ibintu bikomeye cyane, dushaka yuko igihugu ca Kongo kizana mu muryango ivy'intambara, dushaka yuko igihugu ca Kongo coza kugira dukorane mu cyane mu bijanye n'iterambere. Nico gituma nyene icubahiro mu kwigu cacu cy'u Burundi karakora uko ashoboye kose kugira ngo ico gihugu kironka n'umutekano, kugira duce dutandukira ibijanye n'iterambere hagati y'ibihugu vyacu uko ari bibiri. Baravuganye kandi n'ibijanye n'abasirikare twarungitse muri Somalia gufasha byo kugarukana amahoro muri Central Africa n'ahandi. Uburundi murazi ko twaciye mu bihe bigoye vy'intambara, ubu rero hageze yuko natwe tuja gufasha ibindi bihugu biri mu bihe bibi twaciyemo natwe. Baravuganye n'ibindi bijanye n'amahoro n'umutekano ku isi. Baravuga yuko mu bisanzwe amahoro n'umutekano hano hose ari intambara, dukwiye gutorera umuti biciye mu biganiro, bidaciye mu nkoho, bidaciye mu ntambara. Mbona uvuga ko mu ncamake ari ivyo bashoboye kuyaga, akaba yarashimye urugendo, yarashimye ukuntu yagiye mu Kirundo agenda abona Burundi ngene bumeze, kuko Burundi si Bujumbura gusa, yagiye arabona acimuramvya Ngozi, Kayanza. Biramunezera cyane kubona igihugu cyacu cy'u Burundi ngene kimeze mu bijanye n'iterambere n'amahoro mu gihugu hose. Bamwe mu bahungutse bo mu ntara ya Rumonge baridoga ko umugwi w'igihugu jeje kunywanisha abarundi CVR wabuze ko hari uzobandanya imanza zitahejejwe n'umugwi CNTB ko atevye gutangura ibikorwa vyawo. Mu nama bagiranye n'umuhuza w'abarundi kuri wa gatanu mu Rumonge, bakaba basavye kubavugira kugira ngo nabo batunganirizwe. Aime Laurentine Kanyana, umuhuza w'abarundi, akaba yarabijejeje ko agiye gukurikirana ico kibazo. Jean Pierre Misago: abantu baranambye ntibabona aho barimo kandi bari bafite, ntibabona ihera mu mufuko kandi aho borikuye hari mugabo usanga hafi ufise ihera. Amatongo yacu banyakuba niyo yatugura. Mu bahungutse bafashe amajambo babona ko bakiri impunzi mu gihugu cabibarutse, basigura ko amatongo yabo bayarabisha amaso, mbere akagaruka akaba ari yabagura. Abantu baranambye ntibabona aho barimo kandi bari bafite, ntibabona ihera mu mufuko kandi aho borikuye hari mugabo usanga hafi ufise ihera. Amatongo yacu banyakuba niyo yatugura. Abandi bababajwe nuko amatongo bita amapeyizana bavuga ko bavukiyemwo batayashikijwemwo, ariko ubu akaba ariko ahabwa abandi. Twebwe twabonye ko na perezida twiyumvira rero na perezida ubu ariko bahitana abandi bantu batwara amaperezida. Twebwe twavukiye badata niho bari ipampa bakongera bakarimaho ibiterwa mu ngabiro, nitwigeze turasubira mu bantu. Abandi nabo ntibumva igituma umugwi CVR ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi wahawe guheraheza gutatura amatati umugwi CNTB utahejeje, nawo utaja watangura imirimo. Habuze iki kudatangura abarundi baberewe nabi, izogera kuza abantu bamaze kuba amatati asanzwe, abantu bamaze gucana. Bagomba gusaba CVR bize kuza muri bamaze kuganira nabi, kuko murazi yuko imanza muri CNTB yahagaze, hasigaye imanza nyinshi cyane. Amakuru atubwira yuko imanza zasigaye CVR bizoza gushyikirizwa imanza. None habuze iki kugira ngo inyaruke gutatura ayo matati? Abagize icyo bashikiriza basaba ko CVR woza watangura gutatura ayo matati kandi ntunanizwe. Ko CVR ariyo bahaye kumurekuza ari kaminuza, muzoyifashe niwe mu mutego, bizonanizwe mu bizindi
zananije. Aime Laurentine Kanyana umuhuza w'abarundi mu rugendo rw'uwe mu Rumonge kuri uyu wa gatanu yemerera abanyarumonge gushikiriza ico kibazo imbere yongere agikurikirane. Ashobora kandi twakubise twese twabyiyemereye kugira tuzoshikiriza bikorwe ko hakiri kare tuzobiha umwanya muto ushoboka kugira ngo tubishikirize twongere tugume twishyuza ari nyinshi. Kubwo umuhuza w'abarundi utwigoro tudasanzwe tubwirizwa gukorwa mu ntara ya Rumonge kuko aravye mu madosiye umugwi CNTB wagiye utararangiza yasanze muri iyo ntara hakire ibibazo bitari bike. Kutiyasozerere muyavugwa mu makungu abanyanigeria batoye abagiye kurongora uburere kuruno wa gatandatu amakuru dukesha Africa News akaba amenyesha ko amatora baye inyuma y'indwi zitatu gusa habaye amatora y'umukuru w'igihugu amatora atemewe n'imigambwe itavugwa rumwe na leta inkuru twatorokanira mugenzi wacu Sheila Irambona. Ayo makuru amenyesha ko imiliyoni z'abanigeria bahanye isango kuri uno wa gatandatu kugira abatore abagiye kurongora intara n'uburere muri uno mwaka muga ivyo bikaba vyabaye inyuma y'ukwezi habaye amatora atemewe amatora ateguwe bashiraho umukuru w'igihugu ngo abarongoye intara 28 nibo baza gutorwa ku ntara 36 zigize Nigeria ngo muga abarongoye imigambwe itavuga rumwe na leta baguma biyamiriza uwo mukuru w'igihugu kuri no wa gatanu ngo abajejwe umutekano bakaba baribonekeje bakizura muri izo ntara zari zizwi ko zibamwe amatora uno musi umugwi ujeje gutegura amatora ukaba wamenyesheje ko ugiye gukemura ibibazo vyibonekeje mu matora aheruka nko guteba kwerekana ivyavuye mu matora ingorane kubw'iyo migambwe itavuga rumwe na leta arizo zateye uko kutemera ivyavuye mu matora. Naha makuru tubategurira cerangirira ndabashimire mwebwe mwese mwariko murakurikira muri bihe byiza aho muherereye naho butaha.